Shalom, ndabaramukije abakunzi mwese muriko murakurikira ibiganiro bica kumbonesha kure Heritage. Jewe ngiye kubashikiriza buno butumwa bwiza, nitwa Pasteur Landry Bukuru, nkaba nubakanye n'umudamu umwe, kandi ndashimiye uburongozi bwa Heritage kuba bwanyizeye kugira ngo nshobore kwasangiza rino jambo. Ndashaka rero tuyaga uno munsi umutwe w'ijambo uvuga ngo Bibiliya ivuga iki kubijanye n'abajanama. Mu buzima bwa misi yose turakeneye abajanama. Wabura umukozi wo mu nzu urakeneye umujanama, wabura umukoresha urakeneye umujanama. Nta muntu numwe kuri ino si adakeneye umuntu amugira inama. Tuvuze rero umujanama, mu ijambo umujanama harimwo amajambo abiri, harimo kugira hamwe n'inama. Ubifatanije bice bitanga umujanama. Rero umujanama n'umuki, umujanama n'uwo muntu wese akugira inama, aguhanura, akubwira ati kora uku niho uzotera imbere. Nuwo muntu wese agufasha gufata ingingo ibereye. N'umuntu wese akugira mu matwi akakubwira ati hitamwo ibi niho uzomererwa neza mu buzima. Na cane cane kubiteguriye kubaka murakeneye abajanama. Kuko urugo sahantu ugenda gutyo nyene udafise abantu bagutekereye impanuro. Nico gituma abavyeyi iyo hageze ko bagaba umwana wabo ngo bamushikirize umusore baramutekerera impanuro, bakamubwira ati umukobwa tuguhaye muze mubane, muze mubake rugume, eka no muri etat civile barafise impanuro babatekerera. Ivyo byose rero ni muri rwa rukurikirane rw'impanuro umwana w'umuntu ahabwa bivanye n'urugezo kana kagezeko. Ugeze kubaka hari impanuro baguha, uri umukobwa yiteguye kubaka naho nyene hari impanuro baguha, ugomba uje mu kazi naho nyene hari impanuro baguha. Rero bisigura ngo nta muntu numwe kwisa dakeneye umuntu amugira inama. None Bibiliya ivuga iki kubijanye n'umujanama? Imbere ko ndababwiye ico Bibiliya bivuga ko hariho proverbe yo mu Gifaransa ivuga ngo le conseil d'un ami vaut mieux que 1000 pièces d'or. Ndasubiramwo, le conseil d'un ami vaut mieux que 1000 pièces d'or. Nuvuga ngo impanuro hawe n'umukunzi zirusha agaciro utubuyenge igihumbi tw'inzahabu. Nukuvuga ngo uzanye utubuyenge igihumbi tw'inzahabu ngaha, hama urundi ruhande bagashiraho impanuro, nuvuga ngo ukwiye guhitamwo impanuro kuruta utwo tubuyenge igihumbi tw'inzahabu. Mu yandi majambo bashatse kuvuga iki? Bashatse kuvuga ko impanuro zifise agaciro kadasanzwe kurusha mbere ibifadika. Umuntu akugira inama rero nukuri n'umuntu w'agaciro. Ugiriye wibakwe ukagira umugenzi aguhanura akubwiza ukuri, uwo mugenzi abarusha agaciro utubuyenge igihumbi tw'inzahabu. Rero tugiye kurabira hamwe Bibiliya ici bivugako. Zaburi igice ca mbere umurongo wa mbere haravuga ngo hahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi. Muri Gifaransa iravuga ngo heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vyumvikana ngo hariho impanuro duhabwa n'abantu babi, hakaba n'impanuro duhabwa n'abantu beza. Mu yandi majambo hari ubwoko bubiri bw'abahanuzi, hari abahanuzi babi hakaba n'abahanuzi beza. Abahanuzi babi baguhanura ibintu bigutuma uzohogreta, baguhanura ibintu bituma uzokwicuza, baguhanura ibintu bituma ugwa muri esheke. Muga abahanuzi beza baguhanura ibintu bigutuma ugirirwa neza mu buzima. Nico gituma rero ukwiye kuraba mbega ukikujwe n'abahanuzi bameze bwoko ki? Ubwo ukikujwe n'abagenzi beza baguhanura neza, cyangwa ukikujwe n'abagenzi bakubwira ati tuje mu kabari, cyangwa ukikujwe n'abagenzi bakubwira bati sambana, nwa urumogi, tumura urumogi, ntaco rutanga swing ntaco uzoba. Hari abagenzi mu buzima baduhanura bene uko, bakubwira ati ugize stress n'urumogi bica bihera. Kabuki none wewe wiyima ikirori, erega nta myaka igihumbi uzomara, gikirori ukiri muzima, kuraraha ukingari muzima. Hari abahanuzi rero babi bahanura urwaruka kunwa ibiyayura mutwe, bahanura urwaruka kutagira ico bahereje amaboko. Ugasanga uri mu bagenzi baguhanura kuguma kwirigara, kuraba udukumi turengana kwirigara, bataguhimiriza gukora. Aho bagenzi babaho. Rero muri Zaburi igice ca mbere umurongo wa mbere haratubuza ko tugendera mu nama z'abo bantu babi baguhanura kuguma kwirigara, bakubwira ngo wankumiwe, ngo genda uhonje, ngo gusambana biraryoshe.
ngo none wobaho gute udasambana. Hari abakobwa bahanura abagenzi babo ati none ubura amavuta gute ufise ubwiza, eherabo Imana yaraguhezagije amataye kandi Imana irazi ko dufise umubiri, none nimba ukeneye deodora emera none utanga uwo mubiri wawe bawusambanye. Ugasanga umukobwa agiye mu matwi wundi mukobwa mugenzi we aramuhanuye gutanga umubiri wiwe kugira sambane kugira ngo ashobore kuronka argent de poche. Ugasanga inkumi kugira ngo ironke iPhone 15 Pro Max ihuye na mugenzi wayo ariko arayihanura ati ukabushaka aba diaspora kubakuramo amafaranga, emera muryamane mu hoteli ntacu uzoba, uzokwikingira, uzonu kinini ca 24 heures ntacu uzoba. Hari abakobwa rero bahanurwa muri ubwo buryo bagatanga imibiri yabo bagasambana boshejwe n'abandi bakobwa bagenzi babo. Ivyo rero bibaho, ariko Zaburi igice ca 1 mu wa mbere hatubare ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Mukobwa uri kurankurikira, musore uri kurankurikira, birashoboka ukaba ufise abagenzi baguhanura gukora nabi. Mugabo Zaburi igice ca 1 mu wa mbere iraguhanuye ngo wirinde kwicara mu bacokoranyi, wirinde kugendera mu nama z'ababi. Rero tugiye kurabira hamwe uburorero butanu bw'abajanama babi muri Bibiliya. Ugiye kuraba mu gitabo c'abami ba mbere igice ca 21, murafata umwanya mu gisome cose, baratwereka akarorero kabi k'umugore yitwa Yezebeli. Yezebeli yari umugore w'umwami yitwa Ahabu. Uwo mwami yitwa Ahabu yarigeze kugomwa uruzabibu rw'umukozi yitwa Naboti. Aragoma uruzabibu rw'umugabo yitwa Naboti. Aragwifuza ku buryo hagerige aramutuma karamubwira atewe Naboti, nakunze uruzabibu rwawe, ndashaka urungabire ndarukugurire kandi ndarugwa amafaranga menshi mugabo urungabire. Naboti arabwira Ahabu ati n'Imana ntikakumve ko jewe nofata ivyo basogokuru bangabi ngo nabo ndabigurishe kuri wewe. Umwami rero acagira ubushangashigwe araraka kubona Naboti yanse kumuha uruzabibu rwiwe. Niko kuca rero yijirirwa arababara ntuze Ahabu arababara kubona Naboti amwimye uruzabibu. Ariko rero wa mugore wiwe Yezebeli atasha asanga umwami yijiriwe, aramaza ati nigiki gutumye wijirirwa. Niko kuca rero Ahabu amubwira ati mbabajwe n'umugabo yitwa Naboti, namubariye ngo ndamugurira uruzabibu rwiwe none yanse. Yezebeli amara ati uko niko yavuze, yanse nyene kukugurira ko uruzabibu, none bitumye ushavura. Ati wowe nk'umwanya gusa, mu mwanya ndakwereka ico ndi bukore. Yezebeli acahanura umwami ko yokwicisha Naboti. Niko guca rero Yezebeli afata yandika makete aragiriza Naboti ko yase kubaha Imana, hanyuma abantu baca bamwicisha amabuye rwa ruzabibu baca baruha Ahabu. Aha rero murabona yuko uyu mudamu Yezebeli yahanuye nabi Ahabu, yahanuye gusesa amaraso y'umugororotsi Naboti kandi byaramuzaniye umuvumo. Bisigura ngo rero abagenzi rero bameze nk'uku kwa Yezebeli baduhanura nabi, ugasanga dufashe ingingo mbi, turashesha amaraso, turihoye, tugize ubwicanyi duhanuwe n'abantu bateye nka Yezebeli. Mukundi uri kurankurikira ngo barakubwire ngo wirinde abahanuzi bameze nka Yezebeli. Abahanuzi bagufasha gufata ingingo mbi yo kwicana, ingingo mbi yo guta umugororotsi muri yompi. Hari abantu bari mu mpimba bataweyo n'abantu babagiriza ibinyoma kubera bahanuwe nabo bagenzi babo ngo nakamufatisha umufungishe. Ugasanga umuntu uramushize mu rupfu kubera wahanuwe nabi. Yezebeli yatumye Ahabu akorera ubwicanyi Naboti amuhora uruzabibu rwiwe. Rero abahanuzi nk'aba ba Yezebeli barabaho. Abahanuzi batubwira gufata ingingo mbi yo kwicana, ingingo mbi yo gusesa amaraso, ingingo mbi yo gutuma abagororotsi tuba cinyiza tukabafata nabi. Mwibuke tuko turavugana ku burorero butanu bw'abajanama babi. Umujanama mubi rero wa mbere tubonye ni Yezebeli. Yagiye guhanura umwami Ahabu ngo yice Naboti kugira ngo ashikirizwe uruzabibu rwiwe. C'était l'injustice. Kara karenganyo
kuja gufata uruzabibu rwa Naboti. Mugabo Yezebeli ahanura Ahabu ati nta kuntu na kumwe Naboti yo kwima uruzabibu rwiwe kandi uri umwami. Raba ingene umwicisha hanyuma urushikire. Ahabu atanga ubwo burenganzira, barica Naboti bamuhora uruzabibu. Rero murumva ko Yezebeli yari umuhanuzi mubi. Kandi nkunda kuvuga kino kintu nti umuhanuzi mubi ntatandukane n'umurozi. Umuhanuzi mubi arashobora gutuma ugwa mu isanganya ryo kusesa amaraso, ugwa mu isanganya ryo kurenganya uwundi, ugwa mu isanganya ryo gutuma uwundi aja mu gasho kubera wahanuwe nabi, bigatuma ufata ingingo mbi ugasesa amaraso, nkuko byabaye kuri Ahabu yohejwe na Yezebeli. Akandi karero kagira kabiri k'umuhanuzi mubi ni umuhanuzi yitwa Rehobowamu. Ni ibintu byashikiye bambre umwami yitwa Rehobowamu. Igihe Rehobowamu bamwimika ngo yagiye guhanuza abakurambere ngo bamugire inama y'ukungene ushobora kugira intwaro nziza ibereye, mugabo abo bahanuzi bamubwiza ukuri, bamubwira ati so wawe akiri ku ngoma yadutwara nabi, yaraducinyiza, yaraturenganya, ariko rero ubu ko bakwimitsa Abisirayeli bakagushira ku ngoma, uze witware neza, uzoborohereze, ntuzobatwaza umukazo, uzobabwiza ubugwa neza. Rehobowamu ngo hakumviriza impanuro ahawe n'abakurambere, acagenda kumviriza impanuro z'urundi rwaruka banganya imyaka. Acagenda mu rigara ryahurana nawe mu buto banganya imyaka, agenda arababaza ati abakurambere bampanuye uku, none mwe namwe mumpanuye gute? Baca baraza baramubarira bati Rehobowamu, genda ubwira Abisirayeli yuko nimba so wawe yahora batwaza umukazo ko wewe ahubwo uzorushiriza, nimba yabakubita ikimoko wowe kuzokoresha sikorupiyo kubakubita. Rehobowamu acafata impanuro z'ugo gwaruka, acagenda abwira Abisirayeli ashavuye yaratse, ababwira ngo ngiye kubatwaza umukazo, nimba papa yahora bakubita ikimoko jenzo bakubita sikorupiyo. Agendera ku mpanuro gwagwaruka barukanye rwamuhanuye. Murazi vyaciye bishika, ubwami bwiwe bwaciye bwicamo kubiri. Abisirayeli baramugarariza ku buryo ahunga kubera iki yahanuwe nabi. Yahanuwe nabi acafata ingingo itariyo, yigenza nabi, ubwami bwiwe buca burasenyuka. Imana rero turinde abahanuzi babi nk'aba baje kosha Rehobowamu. Urugwaruka rwaje kosha Rehobowamu ngo abe umuteroriste, ngo atwaze umukazo, nibo bamukwegeye bituma ubwami bwiwe bwicamo kubiri. Rero natwe mu buzima bwacu hari abantu bameze nk'aba bantu baje guhanura Rehobowamu, batubwira impanuro zitarizo, baduhanura nabi, bigatuma dufata ingingo zitabereye. Akarero ka gatatu k'umuhanuzi mubi muri Bibiliya tubona ni umuhanuzi yitwa Herodiya. Herodiya yari afise umukobwa azi gutamba. Igihe kimwe Herode ariko aragira anniversaire, ariko aracelebra anniversaire, ngo umukobwa wa Herodiya ngo aratamba ashimisha Herode. Herode acafata rero ingingo aramubwira ati saba ico ushaka cyose, naho coba igice c'ubwami ndakiguha. Ivyo twashaka kubisanga mu gitabo ca Matayo igice ca 14 ku murongo w'8. Herode araryoherwa abonye yene umukobwa wa Herodiya atamvye. Hama niko kuca rero amubwira ati saba ico ushaka cyose, naho coba igisata c'ubwami ndakiguha. Wa mukobwa wa Herodiya acayiruka nga kwa nyina aramuhanuza. Ahamubwira ati mama, umwami ambariye ngo ndamusaba ico nshaka cyose, umpanuye iki? Herodiya abwira umukobwa wiwe ati genda umusabe umutwe wa Yohana. Murumva izo mpanuro umuvyeyi yatekereye umwana wiwe. Yamutekereye impanuro zo kumubwira ati genda utume Herode aca umutwe wa Yohana. Erega wa mukobwa kubera nyina ariko amuhanuye, acagenda abwira umwami ati shaka umpe umutwe wa Yohana kumubehe. Herode ngo kubera yandahiro yagira imbere y'abakuru, biramwankira ko yigovyora, acakora nk'uko umwana yabimusavye. Baca basanga Yohana mwibohera hari, baramuca umutwe babuzana kumubehe, wa mukobwa acawushira nyina. None ni igiki cyatumye baca umutwe wa Yohana? Murumva ko zari impanuro umwana yahawe na nyina zitarizo.
ahanguma nababwiye ko n'abavyeyi hari igihe batugira inama mbi, hari igihe abavyeyi usanga satani abacamwo bagahanura nabi abana babo. Aha rero nico gituma dukwiye kwama dusengera abajanama batugira inama kugira ngo bahumekegwe ko na mpwemu yera, ntibatubwire impanuro nk'izi za nyina w'umukobwa wa Herodiya. Haleluya. Yesu rero adufashe aturinda abajanama babi. Akarero ka nyuma kabi dusanga muri Bibiliya k'abantu bashobora guhanura n'abandi nako tubona kuri muka Yobu. Usomye mu gitabo ca Yobu igice ca 2:9 haratwereka muka Yobu ingene yagiye mu matwi kwa Yobu, aramubwira ati Yobu, bivanye n'ibyago byagushikiye, bivanye n'ukungene wahuye n'ibyago, tukimana upfe. Muri Yobu igice ca 2:9 reka twasome. Yobu igice ca 2:9 haravuga ngo, maze umugore wiwe aramubaza ati mbega n'ubu uracakomeje kwa kugoroka kwawe, tukimana upfe uveho. Haleluya. Izi ni impanuro umugore wa Yobu yariko aramutekerera, amubwira ati wewe ndavye n'ukungene uri kurahura n'ibyago, uracagumye ugororotse, uracagumye uri mu gakiza, tukimana wipfire. Murumviza impanuro umugore wa Yobu yariko aramuha. Ariko Yobu izo mpanuro Imana ishimwe ntiyazumviye. Yabwiye umugore wiwe ati uvuze nk'umwe mu bagore b'ibipfapfa, mbega tukoma twakira ibyiza tukanka n'ibibi navyo. Murumva ko Yobu Imana yarakinze ntiyashobora gukurikiza impanuro umugore wiwe yamutekereye, kuko iyo akurikiza impanuro z'umugore wiwe yari gutuka Imana hanyuma agapfa. Mugabo Yobu yarase kumvira impanuro ahawe n'umugore wiwe. Nico gituma nagwara kubwire ngo si impanuro zose ukwiye gukurikiza. Hari impanuro usanga zikosha gukora nabi, hari impanuro zituma ukora ibintu binyuranye n'ubugombe bw'Imana. Bene izo mpanuro rero ukwiye kutazikurikiza, nkuko Yobu yase gukurikiza impanuro ahawe n'umugore wiwe. Ubu nawe rero ngo mantandukire ndababwira uburorero butatu bw'abantu muri Bibiliya bahanuye neza abandi. Umuntu wa mbere notanga ko akarorero keza ni Yetiro. Yetiro yari sebukwe wa Mose, yamusanze mu bugaragwa amuzaniye umugore wiwe, kuko igihe Mose yagenda atwaye Abisirayeli yaribagiye asiga umugore wiwe kwa sebukwe Yetiro. Rero sebukwe Yetiro yaje mu bugaragwa kurondera Mose amushiriye umugore wiwe. Rero uravye ngaha mu Kuvayo 18 kuva ku murongo wa mbere kumanuka, Yetiro yaharageze igihe abona ukungene Mose yirigwa araca imanza kuva mu gatondo gushaka ku mugoroba, hama acamuhanura neza, aramubwira ati ewe Mose, kwiriga urumviriza imanza z'Abisirayeli bizokuruhisha. Fata Abisirayeli ubahe ababarongora, ufate Abisirayeli 1000 ubashireho n'ubarongora, Abisirayeli 100 ubashireho n'abarongora, Abisirayeli 10 ubashireho n'ababarongora. Hanyuma wewe imanza zizonanirana muri abo barongozi babo abarizo wewe uzozuraca, ariko ntuzurabumviriza bose uri wenyene, kuko ivyo wonya bitazobura kukuruhisha. Bibiri ivuga ngo Mose yumvise iyo nama ya Yetiro, yumva ko ari inama nziza, hama arayishira mu ngiro. Rero ico ndakwifuje uri kurankurikira ni uko Imana yo gutoraniriza abahanuzi canke abajanama bameze nka Yetiro, bakuronderera ineza, baguhanura ukuntu wokora kugira ngo urudandaza rwawe rugende neza. Bene abo bahanuzi nibo ukwiye kugira mu buzima, nibo ukwiye gusengera ngo Imana ibakuronse. Haleluya. Yetiro izo mpanuro yahaye Mose zatumye igikorwa Mose yariko arakora kigenda neza. Nukuvuga ngo abahanuzi bameze nka Yetiro badufasha gutunganya neza ibikorwa dukora, baduhanura baturonderera ineza. Ariko rero ba Yetiro ikibabaje ntitubaronka vyoroshe, ntitubasanga hariho hose. Abajanama batubwiza ukuri, abajanama baduhanura ivyiza, abajanama batubwira uburyo twotera imbere, ntidukunze kubaronka vyoroshe. Ariko nababwire ngo barahari, ba Yetiro barahari, bashobora kuguhanura bakakubwira uko kwifata, uko wogenza kugira ngo ibyawe bigende neza. Rero abo bagenzi ukwiye kubasengera babajanama beza bashobora kuguhanura neza nka Yetiro. Kandi nashima ko Mose amaze kumvira impanuro za Yetiro byatumye igikorwa ciwe kigenda neza.
rero abahanuzi bameze nka Yetiro turabakeneye, nawe urabakeneye kugira ngo bashobore kuguhanura ingene wo kwigenza neza, ingene urudandaza rwawe rufata neza, ingene byawe byose byogenda neza. N'abantu b'ingirakamaro mu buzima bwacu. Akandi karero kagira kabiri k'umuhanuzi canke umujyanama mwiza ni Agabo. Ivyo tubisanga mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 21 ku murongo w'10. Agabo yari umuvugishwa. Igihe kimwe ngo araza afata umukanda wa Paulo, arawikenyeza aravuga ati mwene uyu mukanda uku niko bazomuboha niyaja i Yerusalemu. Yariko atanga imburi abuza Paulo kuja mu rugendo rwo kuja i Yerusalemu, kuko yavuga ati ni waje i Yerusalemu bazogutera amabuye abayuda, bazokugwanya, reka kugenda i Yerusalemu. Zari impanuro Agabo yariko abwira Paulo, kandi izo mpanuro harimo n'imburi. Kuba mu Kirundi bavuga ngo yikuburiye ntikujya. Aramuburira aramubwira ati Paulo, ntupime ngo ugende i Yerusalemu, kuko niwapima ukajayo bazogutera amabuye. Mugabo rero Paulo yaranse kumvira impanuro za Agabo, kuko ngo na bene data bamaze kumva iyo mburi ya Agabo barahanuye Paulo, baramubwira ati Paulo vyihoze ivyo kuja i Yerusalemu. Mugabo arababwira ati jewe siniteguye gusa kubohwa, ariko nemeye no kuzopfa mfira izina rya Yesu. Arabagarariza aranka kumva impanuro zabo. Ivyamushikiye nibiki? Agiye i Yerusalemu baramuteye amabuye ku buryo bamucisha mwidirisha ari mu mubehe, baramutorokesha. Yarahatswe gupfa kubera yazize kutumvira impanuro Agabo yamuhaye. Rero ntuze wirengagize abahanuzi bameze nk'uku kwa Agabo. Abantu bashobora kukugira inama, bakakugira imburi, bakakubwira bati ibi nibi niwabikora uzobona akaga, ibi nibi niwabikora uzohomba, ibi nibi niwabikora uzohavugwa mu ngorane. Ugasanga umuntu ameze nk'Agabo araja akubwira ati uyo mugabo ugomba utware azoguhemukira, banzu biha umwanya ubisengere. Ugasanga nawe urase kumwumvira, hama wase kumwumvira ugasanga uri kuricutsa. Rero ba Agabo n'abantu bakubwiza ukuri, n'abantu baguha imburi bakugira ngo nawe iyo mburi ishobore kukurinda. Rero abagenzi nk'abo turabakeneye, abagenzi batuburira, abagenzi batubwiza ukuri, naho ko kuri ko bakubabaza ukamwumvira, ukavuga ati jewe ntitayeho ku majambo ariko arambwira, ntitayeho kungene ndiko ndumva mbabajwe n'amajambo ambwira, aya majambo nayukuri reka ndayumvire. Erega umuhanuzi w'ukuri canke umujyanama mwiza suzoza kubwira ibintu biryoshe, suzoza kubwira ibintu gusa bikuryohera. Abahanuzi nk'aba ba Agabo n'abahanuzi bakubwira imburi ibabaza, kandi umugenzi mwiza ni ukubwiza ukuri kubabaza. Wopfa umubabazwa n'ukuri umuntu akubwiye, hakubabazwa n'ingaruka zo kutumvira kwawe. Ndasubiramo, wopfa umubabazwa n'ukuri umuntu akubwiye, hakubabazwa n'ingaruka zo kutumvira kwawe. Ingaruka zo kutumvira kwawe zibabaza kurusha ukuri umuntu akubwiye kubabaza. Jewe nje nkakubwira ati wa mukobwa we izigame ntusambane utaragira ubugeni, uzobutakaje ubusugi. Murumva kuko kuri kurababaza, ariko uretse kuvyumvira ukabirenga kugakora ivyo wewe wishakiye ugasambana, ubwo busugi bwawe butakaje niho uca wicuza ukavuga ati none nk'ubu nidazonyemera, nidazontwara, wawe undi twajyamana ko yanyihakanye, ewe ubusugi bwanje. Iyo menya rero, iyo menya irababaza cyane, kuko usigara wicuza igituma utumviye impanuro baguhaye. Sinifuza rero ko nawe wokumvirayo. Sinifuza ko woza kuvuga ngo iyo menya wamaze kugwa mu kaga, igakumvira impanuro abantu baguha naho zoba zitajanye n'ibyo ushaka. Emera impanuro abantu baguha naho zoba ziri mu kuri kubabaza. Ba Agabo rero n'abantu bakubwiza quatre vérité, bakakubwira ati ibi bintu ni wabikora uzohura n'ingorane. Rero nahawo kuhitamo kubumvira canke ugahitamwo kutabumvira. Rero ndakwifuje guhitamo kumvira abakubwiza ukuri kuruta kumvira abantu bakubwira ibinyoma. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uwundi muntu ngoma ntange kwa karorero w'umujyanama mwiza
ni umuvugishwa mu isezerano rya kera yitwa Mikaya. Ico gihe cari igihe aho umwami yagomba aje gutera Abasiriya, umwami w'Abisirayeli yagomba aje gutera Abasiriya. Hanyuma aca yegeranya abavugishwa ba Kamenyi amajana 4, bose bamubwira ati mwami genda uzonesha. Bamubwira ubuvugishwa bw'amahoro, bamubwira ko azonesha urugamba. Mugabo umwami umwe mugenzi w'umwami w'Abisirayeli yitwa Yehoshafati aramubarira ati sha abavugishwa amajana 4 bakubwiye amahoro, bakubwiye ngo uzonesha, ubwo nta wundi muvugishwa yoba avugishwa n'Uhoraho? Umwami w'Abisirayeli aramubwira ati sha hari wundi muvugishwa yitwa Mikaya, mugabo je ndamwanka kuko yamambwira ibintu bimbabaza, ntigera avuga ibintu vyiza kuri jewe, yamambwira ibintu bibi. Baca baragenda bararondera Mikaya, baramubwira ati Mikaya, menya ko abavugishwa amajana 4 babwiye umwami ko azonesha, nawe rero genda uvuge nkuko bavuze, wemeranye nabo yuko umwami azonesha. Mugabo Mikaya ababwira inyishu yanjyohe, arababwira ati naho mwompa amafaranga angana gute, ico Uhoraho mbarira nico nzovuga. Ashitse imbere y'umwami, umwami aramubwira ati Mikaya, aba bose amajana 4 bambwiye ko nzonesha urugamba, bambwiye ko nzonesha Abasiriya, wowe umbwiye iki? Mikaya abanza kugira ubwoba, aramubwira ati mwami ego uzonesha nkuko babikubariye. Mugo umwami aramubwira ati mbwiza ukuri Mikaya, reka gutinya. Mikaya yafatwa n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera, atangura kuvugishwa kuri ku mwami Yehoshafati, aramubwira ati umviriza, mbonye mwese musabagira nk'intama zitagira umwungere, mbonye mupfira ku rugamba. Haleluya! Amubwiza ukuri, kwa kuri nyene Yehoshafati n'umwami w'Abisirayeli batashaka kumva, niko yababwiye. Ababwira ati umviriza, ntimumvirize ibi vy'amavugishwa amajana 4, bariko barababesha ko bavugishwa n'inda yabo, ariko je ngoma ndakubwira ikiva kuhoraho, ubwo rugamba muzoruneshwa. Baca banka kumvira impanuro ya Mikaya, bemera impanuro z'abakamenyi amajana 4. Ivyo abashikiye nibiki? Barapfiriye ku rugamba, baraneshejwe, barakubititse. Ukuri niko bigenda iyo twanse kumvira impanuro z'abajanama batubwiza ukuri. Birangira kenshi twicujije, birangira kenshi tuguye mu ngorane. Haleluya! Akandi karorero kanyuma norangiriza ko keza k'umujanama mwiza ni umujanama bita Mpwemu Yera. Mpwemu Yera no mujanama mwiza cyane gose. Ugiye mu gusoma mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 16:6 haratwereka ukungene Paulo na bagenzi be bari bafashe urugendo bagenda Ifurugiya ni Galatiya, bari mu nzira bagenda Ifurugiya ni Galatiya, ngo baca babuzwa na Mpwemu Yera kuvuga ijambo ry'Imana muri Asiya. Bobo bari bagiye Ifurugiya no muri Galatiya, mugabo bari mu nzira bagenda, Mpwemu Yera ngo ntiyabemerera. Mpwemu Yera arabahanura kutagenda kuvuga ubutumwa muri Asiya. Nako nababwira ko rero mu bahanuzi beza dukwiye kwitwararika cyane kumvira ni Mpwemu Yera. Mpwemu Yera n'umuhanuzi mwiza, Mpwemu Yera n'umuntu atugira inama, Mpwemu Yera n'umukonseye mwiza. Nta munsi Mpwemu Yera azogwanura ikintu kiguta mu kaga, ahubwo Mpwemu Yera azokwamagwanura ikintu kikugirira neza. Ninaco gituma ngo bandagize ndakubwira ngo Mpwemu Yera mugire umuhanuzi wawe wa mbere, mugire umuhanuzi wawe mwishikira. Wabura umutegetsi, wabura umuntu mu buzima busanzwe bwa misi yose, igakumviriza impanuro za Mpwemu Yera. Mpwemu Yera kubujije kuja ahantu hareke, Mpwemu Yera kubujije kwifatanya n'umuntu, tandukana nawe. Mpwemu Yera kubujije gukora ikintu, kireke. Igakumvira Mpwemu Yera, igakumvira ijwi ryo mu mutima rya Mpwemu Yera. Iryo niryo rizokutuma ugira amahirwe mu buzima. Bibiliya ivuga ngo barongorwa na Mpwemu nibo bana b'Imana. Ukabuzi ko wakiriye Yesu Mwami n'umukiza uri umwana w'Imana, Mpwemu Yera akwiye gucika umujanama wawe. Niwe akwiye kukubwira ico ukwiye gukora, niwe akwiye kukubwira umuntu ukwiye guhitamwo, niwe akwiye kukubwira umugabo ukwiye guhitamwo, niwe akwiye kukubwira umugore ukwiye guhitamwo. Igakumvira Mpwemu Yera. Kandi naho abantu bose bohuriza hamwe kukubwira ibyo wokora, muga Mpwemu Yera akaba ari wowe wenyine akubwira ngo ivyo bintu ntubikore, uze uhitemo kumvira Mpwemu Yera kuruta kumvira abantu. Igihe kimwe bafashe intumwa barazikubita,
ngo barazibuza kuvuga ubutumwa mu izina rya Yesu. Urazi ngene Petero yishuye, yababwiye ngo nimuhitemo mwebwe nyene, twumvire mwebwe cyane twumvire Mpwemu Yera. Bisigura ngo abantu barashobora kukubwira ngo ukore iki, muga Mpwemu Yera akakubwira ati ico kintu ntugikore. Rero hako wumvira abantu, ni vyiza ko kumvira Mpwemu Yera. Mpwemu Yera bari we muntu agira ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, igakumvira impanuro za Mpwemu Yera kuruta kumvira impanuro z'abantu. Abantu bashaka kuguhanura bibi, muga Mpwemu Yera nta musazo guhanura ibintu bibi. Mpwemu Yera azokoma guhanura ibintu vyiza. Haleluya. Reka rero dusenge turangiza, dusengere abahanuzi beza ku buzima bwacu. Birashoboka ukabufisa abahanuzi bameze nka Yezebeli, abahanuzi babi bashaka kukosha gukora ikintu kibi, bashaka kukosha kwihora, bashaka kukosha kudivorsa, bashaka kukosha gusesa amaraso, na cyane cyane abantu mukurikirana ama réseaux sociaux. Mwirinde abantu bita ba influenceurs. Hari aba influenceurs babi bashaka kukwinfluencer guhitamwo nabi, bashaka kukubwira ngo bagomba bakwigisha ivyingo, bakakwigisha ibikomere byabo, nawe ukagirana ukumva impanuro zabo, ukaja guhitamo nabi, ukaba mu rugo nabi. Nico gituma impanuro abantu batanga ku mbuga nguruhana bumenyi si zose zo kwakira. Hari abaguhanura nabi bakaguhanura ibituma usambura urugo. Ariko nico gituma dukeneye kugira abahanuzi beza nk'aba Yetiro canke abahanuzi beza nka Mpwemu Yera ashobora kutubwira ico twokora muri situation ariyo yose. Reka dusenge dusaba Mpwemu Yera bari mujanama wacu. Dusenge dusaba Mpwemu Yera aturonkere canke aturonderere abahanuzi beza batugira inama nziza. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, twagushimiye ku ijambo duhaye uyu munsi. Utweretse ko abajanama babi bashobora gutuma tuyoba tukagwa mu kaga. Ariko Mwami, ijambo ryawe ryatubariye ngo hahiga umuntu aticana n'abacokoranye, atagendera mu nama z'ababi. Turasabye Mwami ngo tuzigame, uturinde abajanama babi bashobora gutuma tugendera mu bitari byo, bashobora gutuma dufata ingingo zitarizo. Tugusabye Mwami utugira inama nziza ico twokora. Mpwemu Yera ubandanye utugira inama y'ama decision meza twofata mu buzima, kuko turazi ko ari wewe umujanama mwiza. Ni wewe utubwiza ukuri abantu badashaka kutubwira. Mpwemu Yera wowe urashaka kutubwira. Yesu navuze ngo niyaza ngo azobashikana kukumenya ukuri kose. Mpwemu Yera turagwaye uburenganzira, utugira inama, utubwiza ukuri kose. Zobukoze Mpwemu Yera, kandi turasengeye Mwami ngo turonse n'abajanama beza baduhanura ibyiza, apana abajanama batuyobya. Urakoze ko mvise ugusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Ndabakengurukiye mwebwe mwese mwafasha akanya ko kumviza rino jambo. Ndabifuje kugira abajanama beza. Yesu abahezagire.